Muy buenas tardes a todos Mwiriwe los neza ministros abakozi b'Imana mwese de Bolívar bo allá muri en Bolivar hariya Venezuela, muri Venezuela reunidos en la mukoraniye congregación mu del ikoraniro reverendo rya Juan Francisco Revera Guerra. Yohana Es Francisco Gera. realmente un privilegio y Mu una vy'ukuri bendición poder n'ihirwe hamwe saludarles n'umugisha gushobora a cada uno de kubatasha ustedes umwe wese muri mwebwe, y ndetse pedirle al Señor todas las ndanasaba bendiciones que Él umwami tiene imigisha para este yose tiempo final afise muri sobre iki gihe cada ca uno de nyuma ustedes ndayisabira umwe wese muri y que mwebwe, así esas nuko bendiciones se iyo materialicen migisha kugira ngo yigaragaze pronto en vuba vuestras vidas mu y buzima también bwanyu en ndetse las de no vuestras mu buzima congregaciones. bw'abo mw'ikoraniro ryanyu. Me estuvo pasando un Yariko andungikira videito akavideo Neftali de un mensaje del hermano William k'ubutumwa de los bwa Mwidata William 25. bwo mu 85. Es cortito Ni y bugufi lo estuve kandi nariko buscando y lo conseguí. ndaburondera kandi Y en estos nabutoye. días posiblemente se Mwino lean misi rero algunos kumbure extractos de ese tuzosoma mensaje imirongo imwe y'ubwo porque vean butumwa, kuko murabe a la luz de todo lo que Dios está haciendo. umuntu abona neza Vemos ibintu byose y Imana iriko entendemos irakora, turabona el kandi escogido de turatahura Dios. uwatorejwe Él n'Imana entiende arabona kandi en este agatahura tiempo muri final kino gihe ca nyuma todo lo que Él nos ibintu trajo byose yatuzaniye medio biciye del mensaje mu butumwa de este tiempo final, el bwo mu gihe cual ca nyuma ari bwo estaba dando testimonio bwari buriko de todas las burashingira cosas intahe ibintu que iban a byose estar sucediendo vyari kuba biriko biraba, y kandi cómo es que esas cosas vienen a kubera ser ko ivyo bintu realidad en este bihinduka tiempo ukuri final, muri iki gihe o ca sea, nyuma, ni materializado ukuvuga ngo todo bigashitswa lo que byose falta bigahinduka por ser ukuri, ibintu cumplido byose bisigaye bitarashitswa en medio de la raza humana, hagati mu biremwa estando en abantu estos cuerpos todavía terrenales bakiri nosotros. mwene mibiri yo ngaha O ku isi, sea, twebwe tukiri todo mwene lo mibiri que yo ngaha ku falta isi, ni de ser ukuvuga ngo ibintu cumplido byose bisigaye en bitarashitswa las promesas que Dios mu habló por medio masezerano de sus Imana yavuze profetas biciye mu bavugishwa y nayo, todo lo que está hamwe representado n'ibintu allá en el byose cielo byashushanirijwe hariya mu que ijuru corresponde ari ivyo bihuye a este tiempo final n'iki gihe ca nyuma, y a la última generación hamwe que n'urunganwe estaría rwa viendo nyuma ruzoba el ariko rurabona cumplimiento de su venida. ugushitswa kukuza kwiwe, Todo byose está y estará siendo cumplido biriko kandi byose en bizoba biriko birashitswa este tiempo en muri medio kino de gihe nosotros, hagati muri twebwe, haciéndose realidad bihinduka todo lo que ukuri, fue hablado, ibintu byose todo lo que fue byavuzwe, ibintu simbolizado, byose todo lo que byashushanijwe, fue ibintu byose profetizado, todos los byavugishijwe, símbolos del ibishushanyo Apocalipsis, byose byo mu byaciro todo Yohana, lo que falta byose por ser ibintu byose cumplido, bisigaye bitarashitswa materializado en este tiempo final, ngo bigaragazwe muri iki gihe tiene ca que nyuma, materializarse, bitegerezwa kwigaragaza hacerse realidad. bigahinduka Como, ukuri. por ejemplo, Nk'akarorero, los 7 ojos amaso ndwi del cordero que recorre y'umwagazi toda la tierra. w'intama azunguruka Ahí mu nos isi habla de los yose, 7 aho ángeles tubwirwa ku mensajeros de bamarayika las ndwi ntumwa 7 de la iglesia. b'ibirengo by'ishengero, Y ya eso vino a kandi ser, ivyo hacerse realidad ivyo byarabaye ukuri en cada edad muri buri en gihe donde Dios c'ishengero envió aho Imana un ojo. yarungitse ijisho. Así será Uko en niko este tiempo bizoba final muri con kino gihe todo ca lo que nyuma, falte por mu ser bintu cumplido, byose bisigaye bitarashitswa, o sea, ni ukuvuga ser vivificada esa palabra, ser iryo cumplida jambo rihabwa ubuzima en rishitswe esta generación, muri runo runganwe en medio de la raza humana. hagati mu biremwa abantu, Todo se va a byose cumplir bizoshitswa y todo tiene kandi byose su tiempo también. birafise igihe cavyo. Ahora estamos viviendo Ubu rero turiko en la turaba etapa mu ntambuko de la enseñanza bajo y'inyigisho carpa, zo que mw'ihema, también fue profetizado, n'ivyo navyo por lo nyene cual vyaravugishijwe, tiene que haber nico una carpa, gituma tiene que hategerezwa haber kuba ihema, un hategerezwa ministerio kuba que ubukozi predique y buvuga tiene que haber ubutumwa, un kandi pueblo que hategerezwa kuba reciba n'abantu eso que se bakira está ivyo hablando. biriko biravugwa. Y luego Kandi esa hanyuma etapa de adopción, iyo ntambuko o y'ukuragwa sea, la w'umwuzuro, etapa ni ya ukuvuga estamos ngo nosotros adoptados, iyi ntambuko twebwe en un twamaze lapso de kuragwa tiempo w'umwuzuro, ariko ari agahe corto, kagufi también es gatoya, algo que se va a naco ni cumplir ikintu naco nyene pronto kizoshitswa en medio vuba del pueblo de hagati Dios. mw'ihanga Ahora estamos en un ry'Imana. tiempo de Ubu preparación turi mu para gihe esa co adopción kwitegura uko de kuragwa los hijos e w'umwuzuro hijas de Dios. kw'abahungu n'abakobwa O sea que b'Imana, todo se ni va ukuvuga yuko a byose cumplir, todos esos bizoshitswa, tipos y ivyo figuras bishushanyo byose se n'ivyo van a estar bigereranyo cumpliendo byose en este bizoshitswa tiempo final, muri kino gihe ca nyuma, haciéndose realidad bihinduka en cada ukuri uno muri umwe umwe de los wese hijos de Dios mu bana escogidos de b'Imana Dios batunejwe en este n'Imana tiempo. muri kino gihe. Así que adelante, Nuko rero mubandanye sirviéndole a Dios mukorera Imana con temor y mufise reverencia ubwoba kandi y muhinda agashitsi, preparándonos kandi y twitegura, consagrándonos kandi para
recibir pronto twiyeze esa kugira visita ngo angelical. vuba cyane twakira aba bashitsi Escuchen también b'abamarayika. ese saludito que se dio por la mwumvirize mañanita na zirya ntasho twatanze mu por allí con los gatondo muchachos, con los turiko trabajadores, turayaga n'abajya lo basore cual hay muchas abakozi. cositas allí muy harimo ibintu importantes byinshi en las ngaho cuales bikomeye Dios nos va a ir cyane ayudando ivy'Imana y izogenda se van a ir iradufasha hablando y kandi abriendo todos esos misterios. izogendera duhishurira ayo En mabanga el yose video que ndetse hay ahí también n'akavideo algunas palabras también que naho se naho hablaron. nyene hariho O sea, amajambo twavuze ni kuvuga todo vyose lo que está siendo hablado ibintu byose biriko biravugwa es muy importante birakomeye cyane birahambaye tenerlo, cyane kuba escucharlo, umuntu leerlo, abifise akavyumva porque akabisoma kuko todo está quedando grabado, byose está quedando biriko escrito, birafatwa byose pero biriko lo más birandikwa importante es ariko que está icingirakamaro quedando cyane ni uko escrito en biriko las tablas de birandikwa vuestros corazones. ku bisate Así vy'imitima que siga yanyu esa nuko palabra rero ese iryo encarnándose jambo ryobandajya en ryambara vuestras umubiri vidas y mu así buzima vaya bwanyu produciendo nuko rikagenda alrededor de esa ryama palabra kuri iryo la jambo adopción que iryo jambo pronto rikagenda rizana ukuragwa w'umwuzuro recibirán. ariko vuba Que Dios me lo bendiga y me lo tuzoronka guarde. Imana Muchas ibahezagire gracias, Imana Pastorito, ibarinde por la murakoze oportunidad cyane que me permite Nafutali saludarlos kwihigwa wampaye ryo allí kubatasha aho y entrar a esa ndetse reunión no kwinjira por muri ico medio gikorane de mi biciye voz. mu ijwi ryanje. Que Dios les bendiga Imana ibahezagire y Dios les guarde kandi Imana ibarinde a todos. mwese. Hoy, Uyu munsi 8 de tariki marzo 8 z'ukwa gatatu de este año muno mwaka 2023, para ustedes la w'2023 fecha. kugira ngo niyo tariki nayo Allí estas nyene palabritas que les acabo de ibiri dar ngaho mwako kajambo a mpejije ustedes allá kubaha reunidos mwebwe mukoraniye hariya en el estado de Bolívar, muri leta ya Ciudad Bolivar Bolívar, igisagara en ca Bolivar congregación mu del ikoraniro reverendo Juan rya Francisco Revera Guerra. Yohana Francisco Que Gera. Dios me los ese bendiga Imana y lleve yobampezagirira muchos saludos de kandi mi parte muntahirize cane a las congregaciones, a los hermanos, amashengero bene data y recuérdenle kandi siempre mwibuke buri gihe ko hemos llegado hasta aquí twashitse ngaha para kugira vencer. tuneshe. No hemos llegado para ser Ntabwo derrotados. twaje kugira ngo Hemos tuzotsindwe, llegado para twashitse vencer, ngaha kugira ngo para tener tuzoneshe victoria. tuzoronka Así intsinzi. que Nuko rero dígale siempre a los hermanos mwami que mubibwira todo bene data ko está bien, byose bimeze neza, que a pesar ko de las luchas nubwo hari y las intambara pruebas y las ibigeragezo persecuciones, ndetse las no torturas que va a gutotezwa venir ugufyondwa kuzoza pronto vuba en medio de la iglesia hagati mw'ishengero y en contra de los escogidos, ndetse todo va a obrar para bien bakagwanywa abatoranijwe, para byose bizogenda neza todos los hijos de Dios, ku bana b'Imana y bose. que pronto Kandi ese vuba estarán recibiendo vuba lo que tanto bozoronka ibyo están esperando. bamye barindiriye cane Bueno, biteze Dios ni te bendiga, vyiza. Dios Imana te ibahezagire, guarde Imana ibarinde y kandi adelante mubandanye consagrando vuestras vidas al Señor, mweze ubuzima dando bwanyu toda cosa ku que no mwami agrada al Señor, ndetse mukuraho ikintu cyose sirviéndole kidahimbara con temor umwami mumukorere y temblor mufise ubwoba kandi y muhinda con agashitsi reverencia kandi mufise no ante kubaha su presencia. imbere yo Que Dios le kugaragara bendiga y kwiwe. Dios le Imana ibahezagire, guarde Imana a ibarinde todos. mwese.